Prophet of Jesus Joshua twabwiye ko ari we mutumire wacu w'uyu munsi. Sijyambere muri Men Switch nigira kabiri. Ubwa mbere yaratubwiye urugendo rwiwe ukuno yaswitchinze ava nkuko abatari bake babivuga ati kuva mu buzima bw'isi mwakaja mu buzima bw'impemu kuko ku ndirimbo yaririmba unabishima nuko yahinduye n'izina. Ubwa mbere yitwa Suguje mugabo akaba yitwa Prophet of Jesus Joshua. Uyu munsi rero urugendo turarubandanye tukubandaniza aho twagereje aho twagarukirije ariko kandi dufite na byinshi karuza kuganira kwivuga butumwa yerekwa ariko ndetse n'uburyo akora business. Numwe mu citegerezo cy'ugwaruka rutari rukena cyane agwifuza gukorera Imana kuko abatari bake babona ko gukorera Imana rimwe udashobora kwifatanya na business ugakorera Imana aho kandi ukaba n'umugwiza tunga ukabaho uri umuntu utiganyira. Rero no mutumire wacu uyu munsi dufise Prophet of Jesus Joshua turi niteka ryo kwakira muri Men Switch niteka kubana namwe turabakiriye tubaha ikaze miganiro Men Switch kuri Buja TV. Haleluya. Amen. Imana ishigwe hejuru na kajyo igihe cyose umuntu aho utumire n'abantu beza cyange n'ikibanza ciza urabona ko ari ubuntu bw'Imana. Nanje rero ndashimira Imana kuba nakiriwe muheza giwe. Murakoze cyane. Uheruka twaganire ku rugendo rwanyu uburyo wahinduye ubuzima ingendo wakoze South Africa uko wakijijwe. Uyu munsi rero tuguma duhere kuva wakiriye agakiza urugendo rwawe rwabandanije gute nizihe navuga ngo ntambamye wagiye urahura nazo rimwe hari abantu usanga koko barakijwe ugasanga baraguye nuko haba hari ibintu kanaka basubiza inyuma. Mbega ivyo bintu wagwanye navyo gute byo byarakushikiye? Iyo mvuze ngo nivyashitse noba nirengagije bariko barahura navyo mucamake uvuye mu maboko y'uwundi atagomba kukurekura ukagenda mu maboko y'uwundi agomba kukugumya abaye intambara zigomba kugusubiza kuwagomba kukugumya akabaho n'inkomezi zigukomeza kuba kwakiriye. Birumvikana ko mvuye mu byo nari ndimwo inayanje barayizi nagendeye muri byinshi nagendeye mu busambanyi nagendeye mu kaboregwe katagira izina nakoranye n'abadaimoni nagenze muri byinshi hama ninjiye mu muco isi ubusambanyi ari icyaha isi akaboregwe tutakemerewe isi iby'abadaimoni tubakubita nategezwa kugira intambara zari mu buryo bwinshi. Icambere nari umuririmbyi icitegerezo mu muryango stare wetu mu bantu umusani wacu uciye uheba bace bibaza ngo ni showbiz ngomba nkore kugira nce sohora indirimbo bicika intambara. Ica kabiri mvuye mu mugwi w'inshuti twahora dusohokana tubana muri boîte tubana mu kabare babonye kabiri gatatu ni mu kijanye utanguye kwitwa ikirofa n'abatari ko kwita ikirofa. Ica gatatu umuziki ni warakazi ico gihe nawe umenga utahemba dufise abantu bari mu mahanga badushigikira mu ndirimbo ico gihe bakunda abastare babo barahagaritse gukora ivyo bara bakora urinjiye muri crise kuko ubaye mu bindi uracari mushasha nuzi n'ivyo ugiyemo neza bigoye amahoro mu mwemu ariko ufise ivyo biriko birazibira. Ica kane nakuriye mu Buyenzi hama ugukizwa kwanje kwabaye publicité abantu barakizwa bakabimenya nabi wabo ariko jewe narinzwe nari umustar biramenyekanye nangiye kurengana abambona we kafiri ibitutsi birinji. Ikindi ni byinshi byabaye byari gutuma cika intege abari byazi ngo stare wabo arabacitse byari byinshi cyane ariko nagomba nemeze yuko Imana ari umwizigirwa nico twita ubuntu. Sivuze gutyo ko abandi batagira ubuntu ni navyo nako ndabwira umwana wanje w'umukobwa gifite imyaka 6 ndamubwira ufite ubwenge ku ishure Imana ni ituma abantu bagira ubwenge ariko abantu bategerezwa kugira ishaka naho yo ubwenge udafite ishaka wo bivamo cyangwa ubuntu bwo kugira ishaka ivyo ninjiyemo hama Imana nayo mu buntu bwo kubibamo ariko ni vyari vyoroshe na gatoya. Iryo shaka ryari rihagaze kuki ryari ryubakiye kuki ryatuma koko vuga ngo uguma uhagaze novuga ngo n'umushingano waruvuze ati koko nkeneye guhagarara koko mananye nkorera Imana. Ivyo bintu byose novuga ngo izo nkomezi zari zihagaze kuki wabishobozwa niki? Rero niyo nza kuvuga ubuntu kugira ngo sinirate inkomezi zanje ariko koko navuze ngo naho ugira ubuntu bigusaba kugira ishaka. Wibuke sinemera abaporoti na gato abantu bavuga ngo n'abaporoti sinabemera ico icambe. Ica kabiri sinemera abantu basenga mu ndimi narababwiye kenshi ko
iyo numvise kera umuntu asenga mu ndimi navuga ngo bariko baravuga amazina y'abakinyi ngo Rigobert Song Rigobert Song Rigobert Song. Cyo nshaka kabiri. Icya gatatu sinemera ko Imana ivuga. Naranabwira abantu iyo Mana yakubwiye yantinye kubera kitakase insange. Biri mu bintu bituma nahura batantahura kuko camenya ko bakiri mu rugezo nari ndimo kera sinobabara rero bivanye naho ngeze. Ariko inkomezi novuga ko zamfasha nizi nibuka igihe kimwe ndi kumwe na mama Apotre Apotre Plein Evangeliste no muvuga izina kuko yandeze birangora kenshi kumuvuga izina ariko ndi kumwe na mama Apotre yarambajije ngo none bivanye n'ivyo uvuyemo wari uzwi uri kuraca mu bihe bigoye nikiki gituma unyugwa no kuguma muri Yesu. Ndavuga ngo ico ntaronse mwisi nakironse kuri wowe nyene narumva urukundo rw'Imana. Nakuze ndi impfuvye ndatabwa narinzi cari cyo kwankwa. Nakuze ndi umustar banyemera kubera ko nasohoye indirimbo nasohoye yindi bakantuka camura n'urukundo rudagira condition. Nanyugwa n'ugo rukundo n'ubu ikintu nibaza ko nshobozwa naco uyu munsi mu bintu byinshi bitandukanye mura navyo ugo rukundo rwa Yesu ruranyuzura n'ugo rukundo zambereye inkomezi. Hama birumvikana ko kubera ko nari navuye mwisi ibwina byasabye ko Imana inyereka ivy'ibwina vy'ijuru. Ari ibintu tutavuga je natwagwa mu mayerekwa y'ijuru nkikizwa bivuga ngo nafise ama confidence nafise ibintu vyemeza ko Imana iriho apana kubera ko navyihaye kubera ko Imana yarizi ko navuye mu maboko ya shetani yategezwa kunyereka ivyayo bihambaye. Narabonye ibihambaye vy'Imana ego narabonye ibihambaye vyo mwisi y'umwiza ariko nkikizwa narabonye ibihambaye vy'Imana. Ikindi abantu naco bazi jewe sinabwiye ugutumwa n'umuntu ngo kizwa jewe nari mu aho njyamye niteguriye isoko ya publicity ya album Bukavu ndarota indoto muri iyo ndoto narabibabwiye mbona ndi imbere ariko abantu bariko barandaba umengo ni bariko baracangumuka ico gihe ariko ndaririmba muri iyo ndoto cyambona haje umuco uwo muco uje nari hagati y'imbe zibiri namanda bisigura ngo umuntu aratakaza ishusho akabikindi nari hagati y'imbe zibiri muri iyo ndoto acaza umuco ziranyika cyambwira umuntu ari imbere ngo Imana yinduye ubuzima na numwe busubiza hasi nca ndavyuka ndavuga sino ndoto zigiporoti zivuye ngiye kugira petit besoin ngaruse nshikira gufukama no kurira uko niko nakiyaga kiza ariko simvuze ngo narireze na ceza mishengero giza rya Plein Evangeliste mu Kibenga nderegwayo ngurikirana ijambo kugeza Imana yangize icingizo uyu munsi. Hari abantu batari bakeya bashobora guhuza cyane kuko turiko turavuga ivyo mwisi y'umwiza n'isi y'umuco akenshi menga birasa. Mbashaka rero kumva wewe mwiryo yerekwa ryawe ingene abantu bashobora kukubona muri ivyo bintu n'ingene we nawe wari ubizi ingene rero washobora kubitandukanya kugira ngo ugumane iryo shaka ryo kuguma mu vy'Imana. Ariko gikomeye jeje kuvuga isi imwe mu yo mwiza n'isi y'umuco umengo birasa. Ugiye muri Amerika aba republicain n'abademokrate barasa kuko bose n'abantu ariko nibashigikiye bimwe. So isi imwe mu n'isi imwe ni imwe none ko ari imwe mu ni imwe mu zirasa. Erega shetani yaba mwijuru. Erega yari imwe miba mwijuru. Apana bije bicapo babereka vy'ibifoto yaba mwijuru yari umumarayika w'umuco. Birumvikana aba daimoni abo yakorokanye nabo bari abamarayika. Hama twisi imizimu irasa none umuntu yapfuye ku muzimu wari umuzimu wundi muntu igituma bifitanye isano nuko ari imwe aho bitandukaniye ni hamwe ni resulta y'umuco. Naco gituma iyo usomye Bible avuga ngo na shetani yigira umumarayika w'umuco. Iyo umuntu adafise maturité ashoboye kugwa mu mutego w'abadaimoni. Nabwiye abantu bamwe igihe kimwe ni nkiri mwisi ndakavuge gato nkiri mwisi nkorana n'umufumu kanaka we yagomba yuko nezeza abadaimoni. Wumve ubuzima nabayemo ndabanezeze gute abapfumu birukanye daimoni bahamagara daimoni nini kugira ngo daimoni ntagende. Twebwe twirukanye daimoni duhamagara imwe munini ari we Yesu Kristo. Nimva ko difference ari ubukuru bwa Yesu gusa nabajya bamagara ibidakomeye. Hari birukana daimoni bo bazinezereza. Igihe rero ari mwisi byasaba yuko rimwe na rimwe abadaimoni baza mu nyumve kano kantu kuko wabaje ikibazo gikomeye. Abadaimoni baza mu bantu barashoboye kuba abadaimoni bavuga ikirundi wirukanye daimoni kavuga ikirundi kubera ko ari umuzimu murundi. Niko rero nigiye ari daimoni y'ikizungu ivuga iki ivuga icyongereza. Hama ivyo umongereza yokunda sivyo umurundi akunda. Muri uyo mupfumu rero ari igihe haza abantu bafite abadaimoni b'ikizungu bigasaba ko abadaimoni bagomba kunezezwa muri boîte. Aho niyo twakorana ni jewe natwara uwo mukobwa kugira ngo iyo daimoni yinjiye ndayinezereze muri boîte. Hama icyo ngomba kuvuga niki urabona ukunyene abantu buzura muhemu yera bakagira paniki bakananirwa kwimetriza ni nako ni wahura no murinjiwe na daimoni atakaza maîtrise bijya biva kuki wewe uri ngaha ufise uri mwemu wewe uri mwemu ifise umushaha
iba mu mubiri bisigura ngo uri mwemu. Iyo rero haje indi mwemu hategerezwa kuba intambara hagati y'imwemu yawe nijya kuzibirana, nivyo bituma abantu banyeganyega mu ncamake ugiye kubirabira kure byo nakugora gutahura. Ariko ikibazo cyari iki, noneho wabigumyemo gute kandi abandi babiconfonde? Nababwiye jewe nageze bwina cyane kubijanye n'isi y'abadayimoni, ina yanje irahari, naravuze byinshi notonda kubisubiramo. Imana mu rukundo rwayo yanyerese ivy'ibwina byayo, ari ibintu tutavuga kubera ko bien sûr tutahura yuko dutangiye kubwira abantu ko twajanywe tubona abamarayika, tukababwira ko twajanywe tukabona Yesu, nimba bataramubona baca bibaza ko badasenga. Ukubera ko dukuze ari ibintu tutavuga kugira ngo tugumize abantu muri equilibre, bumve yuko ubwo rugezo bagezeko ni gwiza. Sisi kuvyumva umwigisha wese ategezwa kwiyumvira ivyo avuga kubw'abanyeshure. Tangu ntangure kuvuga ngo nagiye mu ijuru hama Yesu hama mbonana na Elia, uyu mu Kristo atarabibona aca Sara aca vuga kumbe je sinsenga kandi arasenga, ariko je Imana yabinyeretse bivanye n'ivyo nari nabonye mu isi y'umwiza kugira ngo anyemeze. Sabisirayeli bose babonye umuriro, ni Musa yabonye umuriro. Kubera iki Imana yeretse Musa ubushobozi bwawe mu muriro? Kubera ko Musa yari yabaye kwa Farao, yarabonye ubushobozi bw'abadayimoni bwa Farao. Byasaba ko Imana imwereka karuta kandi imwereka ubushobozi bw'umuriro. No muri Egiputa ico gihe barasenga imiriro. Rero Imana imweretse nk'umuriro, vyoroshe ko Musa ahangana na Farao kuko yavuga ngo ico nabonye kiruta ivyo. Ivyo rero mfise ivyo nabonye kugira ngo je nkomere nigisha ubwoko bw'Imana. Hejeje kubivuga ati birasa impwemu y'umwiza, haba mu mwiza cyane no muco bisa bigomba gusa mugabo aho biza gutandukanira ni muri resulta. Kimwe n'umuco ikindi n'umwiji. Hari benshi bakunda gukonfonda ibintu canke bakibaza ibintu sito kuri social media. Nawe uratubwira uburyo novuga ngo vyakira bamwe bati Joshua akorana n'izindi mpemu z'umwiza, bamwe ati bamwe barakunda no gukoresha amazina ati ashobora kuba ari Freemason canke ibindi bintu kana nko bivuga koko twatuza kuyibonera muki mu ma resulta. Ivyo bintu bivuga ko iki canke ho uremera ko Freemason baho? Singomba kugira publicité ariko irabaho kuko igihe nari mwisi nagomba gukorana nayo. Rero ikindi numva ko ntoyivuga ko cyane kugira ngo mibave bajayo abatarajayo, ariko iri riska kuko muraza makuru ya Kanumba n'andi makuru turi mwisi ya internet abantu barazi biriko birabakwisi, sivyo gahema. Ariko rero ikibazo bamwe bavuga Joshua uku abandi bavuga Joshua uku. Nama nibaza umuntu avuga ngo Joshua n'umurozi akaba azi ko mama we yishwe n'umurozi, kubera ko atagiye gufata ujya murozi, ni kubera ko abizi ko nari umurozi cyo gutuma mvuga. Kubera ko yari kubazi ko ndi umurozi yari gutinya ko no mukubita nko umurozi yakubise mama wiwe. Abavuga benshi barazokuri. Hama biragoye kwinjira mu mutwe w'umuntu. Bibiri twemeza ko Yesu bamwise yuko akorana n'abadayimoni muri Matayo 12. None ga yewe nimba Yesu baramwise ko akorana n'abadayimoni nanje ntumutwe kubera ko babinyise. Bibiri vuga ngo umukozi niyo ruta boss, Yesu ni boss rero. Yesu avuga ngo nimba bavuze guca ku giti kibisi bizogenda gute ku giti cyumi, nimba bise umukuru w'inzu ko akorana na Belzebuli bizogenda gute kuri mwebwe? Mu ncamake ni bibiri bandanya bamwe bose bagafata position yabo. Bamwe bakomoka kuri linya ya Yesu, abandi bakomoka kuri linya y'abafarisayo kugira ngo batuke abakomeka kwa Yesu. Ariko gukorera Imana ugashikama ugashira n'amanga mu Mana biroroshe? Bisaba ubuntu. Bisaba ubuntu. Kubera ikivuze ngo bisaba ubuntu ni ntambara. Wibuke turi mwisi, hama bibiri ivuga mu gitabo cy'ivyeshuro Yohana 12 ngo shetani yakorotse. Bivuga ngo urahiriwe wajuruwe, uragowe wasiwe kuko arakorokanyisha vugisha kandi arabizi ko afise umwanya muto. Mu ncamake uburi kuranigana na shetani ari kwisi. Hama baravuga ngo ari kwisi gute? Mu gitabo cya Yobu abana b'Imana baserutse, Imana ibaza shetani uvuye, avuga ngo mvuye kuzunguruka mwisi. Siko ngo shetani arayerera. None nimba umuntu ariko aragutuka uyu munsi shetani yayerereye iwe, ucumenya ko kuranigana na shetani. Nibaza ko abantu batawico ariko ndavuga. Turi ngaha rero bivuga ngo murahiwe mw'amajuru, uragoye wasiwe kuko shetani amanukanye n'ishavu. Amashetani akavuga mu gitabo cya Yobu igice ca mbere yuko avuye kuyerera. Nimba umuntu ariko aravuga shetani yerereye iwe canke intambara uri kurahura nazo ni shetani. Ucugaruka rero kuco wahamagariwe kivuga ngo ndabahaye ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpio, ucukoresha inkomezi zo guhonyora shetani. Mu kumuhonyora rero ushobe kumuhonyoza ijambo. Iyo tuvuze guhonyora benshi bazikirato. Ngunda gutanga example gutya. Nyumba 10 avuze uyu munsi nta gusohoka, chef de quartier agaca avuga musohoke. Ijambo rya chef de quartier ryamaze guhonyora ijambo ryande ya nyumba 10. Ama chef de zone akavuga ijya chef de zone rirakomeye.
hama maire de la ville akavuga wibuke ko ari mama w'igisagara bisiga ngo iryo rirakomeye ariko inyuma ya maire de la ville president avuze n'ijya rikomeye n'ijya president guhonyora rero ni gihe abantu bavuze iyo bariko baravuga bibaza ko twe duceceka sha tugenda hano tukavuga iki kinyoma turagifashe miri turagihonyoye mu izina rya Yesu Kristo ukuri kuraza kunesha tuba turahonyora turakoresha ibyo twahawe. Uratubwiye intambara wagwanye kugira ngo koko ushikame atubwiye n'inkomezi n'inguvu aho zaba koko ko ari gwa rukundo. Uno munsi usanzwe ufise ishengero ufise n'abayoboke batari bake muri ivyo nyene ko gushika mugashira amanga kaguma mu mana kugeza naho ugira ishengero rimwe rimwe koko abantu barasenga mugabo nko kora ivuga hari ntaye utanga ukavuga uwundi akabona ibikuba ko uwundi bitamaka akace baza ngo ntasenga kumbe arasenga turagwa ku bintu bijanye niyerekwa byatanguye gute kuri wewe ni ibintu wasengeye ati mana ndakeneye turanyereka canke n'ibintu koko imana yagushize mu naho byisanga mu njanye niyerekwa. Merutse nga ndashima imana nigeze kwishura ku bijanye uko bamwe ari intumwa abandi ari abavugishwa abandi akabara abavuga butumwa abandi abungere abandi abigisha. Ingabire y'abavugishwa abo bitwa bavugishwa sinshasha yari iriho kera niyo yari muri Musa. Bibiri ivuga ngo mu gitabo cyo guharura ivuga ngo nimba ari umuvugishwa muri mwebwe ndamuganiriza mu ndoto nkamuyereka ndamugariza muyereka mu ndoto ariko Musa we mvugana nawe mbona nkubone. Bisiga ngo izo ngezo z'Imana kuganira n'abantu nivyo byari kubavugishwa. Hama rero Imana mu kumamagara ikaba yarashimye kugira umuvugishwa kuko n'ubwami bwayo bivuga ngo yahamagaye izo ngabire kugira ngo yubake ishengero. Ariko tugarutse mu gitabo ca Yeremiya ijambo ry'Imana rivuga ngo narakubumbira mu nda kama mwana ndakuzi nakuzanye ngo umuvugishwa w'amahanga. Sigura ngo nibisaba maîtrise kuko Yeremiya na namo yagize kuru mu nda kuko yavutse ari umuvugishwa. Hama rero ico novuga ngo gikurikira no gukura kuko umwana avuga adashoboye kuvuga agatangura papa akazorangiza avuze papa ego wovuka uri umuvugishwa ariko bisaba gukura muri ico kintu uriko rakoreramo. Bemeza yuko journalisme mukuru uyu munsi suko mwayikora mu gitangura ahubwo urugendo rwabaye ubwo gukura nemeza ko gukura n'ubu ngibandanye. Rero abantu rero benshi nibatahura ivyo ico rero ni kimwe. Ica kabiri ni Imana izuko igomba yemeza abantu ko iriho bijya abantu bumva ni incamake y'ibintu vyinshi by'ubuzima bw'abantu buri transformer bivanye no kubaha direction bivanye n'icimana yavuze. Indi terme no koresha bavuze kuvugishwa wavuze usunitswe mu ncamake n'igishije abantu ko umuntu atavugishwa n'Imana gusa umuntu ashoboye kuvugishwa n'inzara. Urabizi ko saa sita abantu iyo bariko baganira amakuru y'imfungurwa cyane nibabizi ko bariko baravugishwa n'inzara ariko umuntu ashoboye no kuvugishwa na shetani. Apano wa shetani. Bibiri ivuga kuri Petero Yesu aramubwira mu gitabo ca Matayo 16:22-23 ngo mvi nyuma Satani. Ni Yesu abwiye Petero ngo mvi nyuma shetani kandi ku minota mike hejuru Yesu abwira ngo Petero urahiriwe kuko ya majambo sinyama n'amaraso ariko ni data ayakubwiwe uyakubwiye unyine Petero data yavugiye mu niwe Yesu yabwiye ngo va shetani nyuma shetani ariko unyine Petero Yesu yabandanije amushinga ishengero kuko yamenye ngo ukuvuga kuwe kwabaye influence niki ugukura rero gutuma umenya ni ryari jewe ndiko ndavuga ni ryari Imana iri kwiravuga ni ryari shetani agomba avuge. Umuntu adakuze rero ashoboye kuvuga ibya shetani. Umuntu ariko arakura aramenya ibyo avuga n'ibyo adakwiye kuvuga. Rero kubera ko ari kibazo gikomeye kiri tellement sensible ishengero mu Burundi ryatangujwe n'abamissionnaire abaje bitwa abamissionnaire bestora ico bita pastoral. Bisigura ngo ingabire y'igipastori yari yoroshe kwakigwa ivyo buvugishwa iwacu sivyo byatanguriyeko. Bisigura ngo ni vyari bizwi hama iyo period irarengana haraza bavugishwa bamaze kuza havugwa inkuru nyinshi zitari izo ubusambanyi murabizi vyavuzwe abantu baca barakategoriza ngo bavugishwa n'abavugishwa bibinyoma. Ariko kuri jewe no kubwira umuvugishwa kinyoma benshi ngabo ca bashavura kuko umuvugishwa w'ikinyoma n'umuntu atemera ko Yesu ari Imana. Hama mu makuru y'amadini atandukanye hari umuvugishwa avuga ko Yesu atari Imana sinomuvuga izina ntuzana izindi nambara atampamvu. Bivuga ngo umuvugishwa w'ikinyoma n'utemera ko Yesu ari Imana. Bajya nabo bandi bakora ayo manyanga barabavugishwa badakuze badashobe guserura neza Imana yabo bigatuma Imana ibazima. Hama haza rero igicu n'iki turimo c'abavugishwa bemewe kuko ndumavugishwa bemewe kuko nimba bakurikirana ubutumwa mvuze imyaka irenga 10
bakaguma bagwira tukava ku bihumbi twinjira ku bihumbi byinshi isi igafashwa abantu bakava mu mahanga bakaza abantu muri Tanzania bakaza kurondera icimani babwira imbere yuko baja no mu bihugu byabo mu matora bakaza mu ishengero mukababona abakozi Imana bakava mu mahanga bakaza gusengerwa tutorikanye telefone duhamagagwa n'abantu bari mu mpande zose z'isi bakeneye gufashwa n'iyingabire kuko abanyabwenge ni batingabire abanyabwenge biyegereza ingabire uratahuye iki gihe rero turi mu gihe abantu bemera ko bavugishwa babaho ndabyemeza rero igibazo gihari turiko turakora ku kintu kivuga ngo abantu batahura ico bita prophetic ni giki prophetic ni wewe wemera ko buvugishwa buhari ukemeza ko umuntu yovuga mu izina ry'Imana ugatangura kwatura ngo ndavuze mu kwizera ndavugishijwe muri nondwi nzoronka na Mana yakubwiye watuye ariko wabikoresheje muco bita prophetic iryo ni ryo hanga turiko turubaka muri kino gihe iyo umuntu avugishijwe cy'ibintu biba hama ntibibi aho uwo muntu tumwita gute iyo bishikiye abavugishwa bitazo kugira binshikako ndaza kubwira igituba gishikako n'ikibazo cyose mubaza iyo bishikiye umuntu akavugishwa nibibe ni bitatu icambere Imana ntivuga igiswahili ntivuga ikirundi ntivuga icongereza Imana yerekana amashusho igihe navugishijwe kuri Tanzania ndatanga example haciye imyaka myinshi ndi Tanzania mbona inka nyumvirize mbona inka mbona isetse ifi nari magaze mu ibarabara Dar es Salaam ndabwiriwe turi kumwe dusenge ari ishengero rizosekana na government ya Tanzania murazi byabaye kurujya mu mukozi w'Imana ni sinzi ndamuyikizina ariko ari mukozi w'Imana murazi ko bamugira amashengero muri Tanzania ico gihe nyene ndagaruka muri 2024 mu ijoro ndavuga ngo ndabona bisigura ngo nigiki mbona amashusho iyo rero umuntu avuze ashoboye kuba yabonye vyo ariko atanze sigura itariyo kuko n'umuntu ubuvugishwa buraba interprete yabonye aratanze insiguro iyo abantu bari hanze ino office iteye ubwoba cyane ibiro iteye ubwoba kuko isaba ubwenge ofete ico nico cyambere ikindi ishobora kuba imaturité kuko mwisimwe abantu barakura bakava mu bwana kugeza baba batama ugeze mu rugezo ko kuba umutama n'urugezo nashobe gusigura iminota mike kuko n'urugezo go hejuru naho iwacu basabaza ko umutama ari umuntu asangira amashikano umutama no muri Bible niwe yabwiye Yohana nurire rabi intare y'umuryango wa Yuda iyo umuntu rero atarakura arashoboye kubahuka kuvuga ibintu bataco birimo atabwenge burimo ariko siko atazogira ubwenge ica gatatu umuntu ashobora kuba ari w'ikinyoma sigura ngo twahereye ku bibiri biri très important ariko arashobora kuba ari w'ikinyoma birashaka kuvugishwa ikintu ko kizoba ntikibe icyo ikitazoba naco nzovuga ariko ikintu cyose mvuga kitegerezwa kuba yes reka badushyire ko ari aka video gato nuvuga ngo ni aricyo kintu cyari kimaze iminsi kwivugwa ariya muri technique badufashe endence tugaruka so ariko gato hari video no kitaba nuvuga ngo itaraboneka mugabo dusubiye inyuma gato pete turaza kugisigura nkuko ari kurabivuga abantu bashobora nuvuga ngo gutawura kutariko igihe ariko araba ihiganwa gishira hamwe riraho ritanga nuvuga ngo bahiganirwa imodoka ariko ronde indirimbo y'umwaka mu ishengero waravuze siniko navuga ngo waravugisha yaragize mu majambo je numvise waravuze ati ndagahe Alvera canke Yannick Yuta inyuma yaho watwaye nuvuga ngo iryo higanwa nikiri ku akiri abantu rero baraje bari kufunda aravuga ngo yeretswe ibitaribwo yeretswe ibitarivyo canke abandi ati yavugishijwe ibitarivyo hajya habaye iki reka nishure ndumuna akunda gutanga umuco icambere biremeza ko abo bantu bari bamaze igihe banyemera ko mvuga vyo kuko maze imyaka 10 mvuga byaramaye kumenya kumba ari abantu bazi ko ivyo mvuga vyose nivyo bahuye n'ikintu bo babonye ko atari ico bace bagihagararako iyo ni inyishu ya mbere inyishu ya kabiri vise videos mvugishwa kuri President Trump ataraba president murazifise zirahari I have the videos ndavuga mu ishengero I have videos ndazifise yes ndazifise murazifise mvuga kuri Trump namuvugishwe ko ryari namuvugishwe ko mnatajya kumvugishwa 3 years before mvuga kuri Trump sivyo ga sinzi ko muza kuzishyira ko cange mbandanye jeyo cange ndazerekane nga because I have okay ndavuga kuri Trump
uyo ni Trump ni jewe mvuze kuri Trump yabaye president naranavuze uko nabibonye Trump namubonye gute nari ku musozi w'amasengesho nsenga kugira ngo Imana inyagure ime amahanga ndayashiremo Kristo ndayavugemo Kristo ninjiye mu cyumba canje cy'amasengesho ndabona Maison Blanche mbona mpagaze hafi ya Maison Blanche mbona Joe Biden ahagaze ku muryango mbona Trump ariko aramuramutsa ariko Trump arafashe indege agiye mu yindi nzu ndabwira abantu Trump aratsinda ariko abanze kwanza agende gukorera ahandi imbere yuko yinjira muri Maison Blanche byabaye uko nyene ivyo rero bivuze natwe kuvuga imyaka 3 ariko iyo prophecy yazungurutse niyo navuze hasigaye amezi menshi kugira ngo bakora amatora navuze kuri Tanzania ndacari ngaho kuko birashoboka ko Imana yemeye kwibiba kugira ngo abantu bamenye uwo bafise kuko ari abantu batari bazi prophet of Jesus buri reka bamenye ingabire Imana yabahaye navuze kuri Tanzania mu makesha 2014 ndavuga dusengere Tanzania mwebwe igemerutse ngaha nasanze muko muravuga makuru ya Tanzania cyagemerutse ngaha ni indwi 3 zirenganye je nabivuze muri 2014 bisigura ngo ndamenya makuru imbere y'ibinyamakuru more update more than good news of course navuze muri 2024 ndavuga teleke ndavuga musengere Tanzania uyu mama azogira challenge igihe cha investiture bizozana na fracture komeye muri CCM nibwo bwa mbere bizoba bibaye hazobi nibi ndabivuga nagiye na Tanzania mu kwezi k'umunani ndabwira abo muri Tanzania inaye zirahari ndababwira we pray Imana izoreka abanyene kubera impamvu sivuze ko ibakunda cyangwa itabakunda Imana irakunda igihugu n'abanyagihugu Imana nigomba ko abingorane ndasubirayo je navuyeyo bagize manifestation 29 je nariyo 27 ndi kumwe n'abantu bo muri Tanzania bafise even positions ndababwira bizoba guca ariko Imana izozigama kino gihugu ndabwira imuhezagiro wanyu n'umuhezagiro wacu kuko imodoka zacu gisanga Tanzania ni igihugu gikomeye muri Afrika mu ncamake uravyumva yuko imyaka 10 ndiko ndavuga mwishengero hariyo inaye no dondagura mu rengegwa haje umugabo avuga ngo sifise mushikanje umugabo yariko aramwirukana amaze 15 atavyara ndamuravye ndamukora kunda ndavuga ndabona abana babiri amahasa uzovyara amahasa aragarutse uyo mugabo aravuza inaye video zirahari ngo sister yavyaye amahasa fise umuganga akora kuri Prince Reja imyaka 13 atavyara haraje kwishengera ndabwira genda uvyare arashinga inaye afise umwana ari muri eglise hariyo umumama Gitega araje après 15 ndambwira Imana irangiye kuzovyara aratwaye imbanyi mu mezi 8 abafopa amazi abamake abaganga barasamara gato umwana arapfa uyo mama aba traumatize ndagendiwe shitiwe nibwo ko yama Sprite ndabwira ukunyene ndayinyoye ndayiguhaye uyinyoye ko inda yawe iratunganye uzovyara umwana yaravyaye umwana prophecy and prophecy is our life n'ubuzima bwacu apana kubera ko tubimetriza kubera ko Imana ikunda abantu itoreka kuvugana nabo rero tugaruke ku kantu gato uvuga ngo karabaye nari muri eglise ndavuga aka kamodoka ndagahende ninde yavuze uranavugana Arvera na Yannick of course none mugomba ko jewe prophet of Jesus mvuga nde that's one we need a prophet of Jesus icya kabiri nabivuze kuwa Mungu umusukurikira ninde yabaye wa mbere ninde yabaye wa kabiri muri demi final Arvera niwe yabaye wa mbere wa kabiri nini yari Yannick Uta so ndabivuze dimanche bagize amatangazo umusikurikira uwa mbere n'uwa kabiri bababonye kubera iki batakomye amashiko ivyo navuze dimanche navuze vinyoze so I was there ega ingorane n'abantu batanze igihe numvise imiyaga kuko imiyaga yarabaye ndagende icika histoire urazi gituma nakoze interviews zibiri nca ndaceceka mu bisanzwe jewe umbona kiretse ko ndumukozi w'Imana yavuze ko ndumu businessman ariko kandi ndumuna afise ubwenge kubijanye na interviews ndavuga ko igicu cyose mu gisagara ari iki kandi cyatahuwe mu buryo butari bwo reka bano bantu sinda batware mu rugezo ndiko reka njane nabo muri uyu mwanya mu rugezo batahurirako candaza kuma platform abiri ndavuga mu bisanzwe ni jewe navuze ko ari kugira ngo kijya gicu ndagishire hasi kandi narabikoze byacu bigenda hasi ubu rero ndaje kuvuga kuko ubu ndashoboye kuvuga mvuze icambere cyatumye mvuga ndagitware hasi ndavuga nije navuze none ari ingorane nagomba mvuge kubera ibi nibi murabona ko vyaciye bitwara kijya gicu hasi ugenda nyine umunyabwenge utora ubwenge ariko arakorerako ariko akantu nshaka kumva cyane iyo uvuze ngo aka kamodoka ndagaya Arvera canke Yannick Uta twebwe reka magarare ku ruhande rwabo bantu uvuze ndagahende muri make n'uwari kugatwara ni naho bahagaze reka nze ngaho because me I believe in me
wibuke ko je nizera muri jewe cyane amasishoboye kuvuga USA ikabayo ukaza kunyemeza yuko imodoka nogura itobayo kuma ndakubwira igituma navuze sibyumva I know me ndazi Joshua ndababwiye ko inyishu nanze uyu munsi ni inyishu rero nari kuba natanze ariko mu ntango nari gutanga izi nyishu kuko nari kuba ndiko ndazana komba nabo ntazi byasaba yuko ndaba aeroport vuga narabivuze kugira ngo murabonye ko byace bigenda bimana ni jewe nakoze technique kuko abantu nari kuzana nanje oya ivyo navuze nivyo vyo nari kuba ndiko nigana naba enkoni cyo cyambere ndavuga nije navuze deja igihe navuze Alvera abaye wa mbere yani kultabo wa kabiri kubera iki mudasubira mu ivyo ica kabiri je naravuze ivyo navuze mwumvise mvuga ngo Imana iravuze ije navuze none sifise ndura yo kuvuga mweho ni mwavuze hajya ariko ndarondera piste barashika batamenye neza Joshua yagomba avuga iki ndatawuritse kugeza kuri uyu mwanya tugeze rero ku mwanya baracecetse kuko namenye yuko ikintu cyose mvuga gishoboye kuvugwa amazo yose kuko ari abantu bavuga bakabibagira ndamenye ko mfite responsabilité reka rero muri bino binyamakuru uzane ino calme narayizanye kandi muravyemeza kuko calme nayizanye icyo nico cyambere icya kabiri cyo ndakora business ndazi icyo bita publicité ndazi icyo bita investissement ndazi icyo bita ko investisa haraje abantu bakora amabati haraje abantu bakora imisumari abo naba investisseur bashize uburyo bagomba badandaza ivyabo none umuntu nkanje nkora business ica mbere no kwirinda nuko abantu bontobera business yanje ndavuga sinojaneranya n'abantu bariko baravuga ngo ngende mvuge ibihushane biza gutuma badakora publicité yabo kuko itegerezwa gukogwa neza bategerezwa kudandaza they are doing business kuko iterambere ryabo rifise vyinshi byo marira ibuke ko nubaka amazu iko nubaka umusozi w'amasengesho sigura ngo nzokenera amabati ndanayakenera narababwiye ko ofisi kibanza cyo kudandaza ibikoresho byo kubaka nafashe ajya kuri soko nshasha ya ruguru mu Kamenge none gute no cangenda kubera usaku z'abantu nazi ngo nce nangura kuvuga ikintu kiza gutuma tuvuga credibility za company isanzwe ifise ibintu birenze ayo mamodoka siziko muvyumva muri cyo gihe nategerezwa kuvuga kugira ngo ivyo bintu nibigire sense zitarizo ibizanire namba ritariyo ariko tugaruke rero je navuze prophet of Jesus aka kamodoka ndagahende nije navuze Trump aratsinda nije navuze ibyo Tanzania murabimenya mwebwe inyuma yanje nigiki ugomba ko kinyemeza ko ivyo mvuga atari byo it will never happen alors nimba jewe nzi ivyo navuze nabivuze muri dimension nabivugiyemo nanguriro discussion ngango mugende musuzume dusuzumye bifashe ki but me I know me you know the fact is this me I know me chemaranye imyaka ngenda na ndiyimana ni jewe se nasenga umuntu aradawi imisumari please ariko mubibaza ko ibintu by'ibitangaza byo tumangira discussion nibi nibijya no senga umuntu aradawi imisumari video zirari ejo hari umuntu yaje gushinga inaye yakize kansa navuze ko nkiza cancer oya navuze ko nasenga umuntu agakira kansa sinavuze ko nkiza cancer navuze ko nasenga umuntu agakira kansa izo rero ni liste z'abantu zirari n'ibipapuro birahari alors ni gute rero jeno jewe nka jewe no kwibaza ko ivyo navuze bitari me I know ivyo navuze nivyo vyo alors sinshobeye kwinjira muri discussion iza gutuma vuga none ikinyuma kiriye but let us give time to time iconzi Imana iramayivugira mu myaka kanaka Imana izovuga ikigomba kuvuga but me I know me sibiye kuvuga jewe ndazi Imana ngendana nayo iyi nyishu nari kwitanga semaine passée nababwiye igituma nategezwa kureka abantu kwanza bagabanye pressure kuko ndakuze sinonigana n'abana maze rero kugabanya pressure mu kubabwira ngo erega naravuze ariko nikangaye mvugishwa kujya nyerejewe ndagaye kanaka aka kazi ndagahenda none ujya mugore nabwiye ko bataje kuvuga ari mu ishengero madam wigwaniye bihagije eso ngenda kubwire genda utunge aragaruka ashinga inaye kwa afise inzu zine n'imodoka zine aracaze vise n'ubu kubera ki batamurondeye bamubaze ko ivyo navuze ari byo so now you understand abantu rero bibaza ko prophet arongoye ishengero kuri Facebook no prophet arongoye ishengero riri exista ririmo abantu barenga ibihumbi bazi gituma bari hajya muri abo bantu ari abanyabwenge ari abantu batwara ama university hariho abantu b'inzego hariho abantu bakora abantu badandaza wowe baza ko abantu barenga ibihumbi barabuze ubwenge bakurikira ubusa they know what they follow ariko rero iyo tuvuze gutya turagarutse rero tubabwira ngo we know icyo twe tuvuga we are sure ariko nta mwanya tufise
kwinjira kubakoze competition barayikoze kubw'inyungu zabo baragahezagirwa n'ikintu ciza bakoze muri kino gihugu me I know me. Business ukora nivuga butumwa nawe urikorera mu rushengero hari ahantu bihurira? Munyumvirize neza kuko waje ikibazo gikomeye. As a teacher nk'umwigisha wa business hapana gusa kubera ko nayize kubera experience ndayirimo kubera Bible soma ivuga business hama kubera umuco w'ivyo shoboye gutanga shoboye gutuma umuntu akora business ya mbere uzokora utegerezwa kuraba iyo fasha abari hafi yawe ukagomba kudandaza impuzu wibaza abakiriya bikiriri uba mu buyenzi menya ko atanu mazo kugurira utegerezwa gukora business wagize étude ya besoin aho ndi abantu bakeneye iki nababwiye je natangura kudandaza amabafle n'amainstrument y'amaradio bijya bintu vy'amasono muri eglise zodandaza kuruta ababidandaza kubera ko jenzi y'abapasteri bageze banje babikeneye ndashoboye no kubibaha ku idenizi aho za kubishuriza cyo ngo business yanje yose nkora icambere itegezwa gutusha entourage. Alors ma business yanje rero hariho ivyo kubaka ndiko ndubaka umusozi w'amasengesho abantu benshi bari hanze barakenera ko jewe ndabafasha rero sishoboye gucapa amazu mu business yanje ari abantu bacapa bakora batonda bagacapa amaplan bagatanga amaplan bagagarira amazu bakayakora kubera ko mu besoin nkikuje ndi umuntu wa confiance naho ngirira confiance iyo no ikora bisachi nkora ndafata ama video y'ama mariage muri office yanje umuntu agomba gukora zoom je nkora zoom ziri professional agomba gukora zoom arazakariya muri yo studio agakora zoom je nkingiza yo gufungura imisi kagenda muri business ngora ndiko ndakora studio ya production ya audio sanzwe ndirimba fise choir bisubira ngo n'abakiriya ndabafise mu ncamake biragoye cyane ko bihera kure ariko business nkora ishoboye gutusha abantu bari hafi yaguka no gutusha handi. Nihe business yemewe na leta mu gutokora? Barambajije ndiko ndababwira ko muri studio tuzora dukora ama live service donc muri rivyo gospel agomba gufata live barambwira ngo tuzozana n'abaririmbyi bisi bafatigwe ngaho ndavuga ndavyemerewe ko nabo nzofata kuko siza kubafata audio musigo ko nabemera bafite ubuzima bwabo nanse ko bavuga ibitandukanye n'ivyo mvuga kuko ari ibintu mvuga batovuga je vuga ko Yesu ari Imana je vuga bijanye n'amavuta so nanse ko baza kuvuga ibihimba by'abagore muri studio yanje navyo nokora. That's one. Chakabiri kuri jewe kugiza ubu sinumva ko nondanza bia sivuze ko amafaranga acha kuri bia tayonje kuko abari mw'ijambo rimwe nayo nako nokora kandi kemewe ariyo vyinshi uve gusa yuko nayo nokora ndafisa akabazo gato uvuze roteri nagomba kubwire n'igituma navugishwa cyane nayizi ko nza kukubwira wandike ntusigure wandike C wandike 2 wandike V amuzombaza next time nje nakubwira igituma gute wandike C wandike V wandike kabiri nje nakubwira igituma navugishwa ku mipira mu match kuko I can erega uvuze umuvugishwa uvuze iki uvuze umuntu afite capacity zo kubona ibizoba mbere kubona imbere bisigwa ngo vishize ku mutima wose ushobora kubibona umunsi mwe ariko ndarakora live video zirahari nikorera live haleluya mweza gigwe ndasoma ama commentaire umuntu avuga ngo prophet kenda hiyo nimba uvugishwa tubwira uzotsinda hagati ya Barca na Real cyada twenga ndavuga ivyo sino bivuga ko ariko kugira ngo umenye ko Imana iriho ndabona bambaye ivyera bariko barasimba ndaceceka ndiherera ndavyibagira ko mfise vyinshi ni nk'ivyo vy'ivyo imodoka ndavyibuka gati ko mfise ibintu vyinshi ndigendera mura na beau-frère arambwira ngo daddy wigiye wavuze naciye ngenda gukina sizo ibintu bakina bo ngo naciye ngenda gutsinda kuko namenye icyo wavuze kandi vyabaye vyo Real yaratsinze ndakweretse my phone here you can be shocked let me show you kuko turi mu kiganiro peut-être telefone yanje nibugira access abantu bose because it's a big phone right it's a big phone let me show you something. My phone is a big phone. Apana kubera ko ari iPhone itekeye ibintu byinshi ari ibitabo ngomba gukora ibitabo bitatu biri ngaha ngomba gukora igitabo cyo kuganyimisha ngomba gukora igitabo cigisha abantu bose ukuntu bo kumva ijwi ry'Imana nakoze igitabo cyitwa bo kubora abandi nandika igitabo par semaine yo niyugaranye umva ko mbandi tellement busy ariko ngomba ndakwereka ikintu just I need to show something. Shalom my daddy nizera ko mumeze neza mubona mu makanya okay merci shalom daddy turafise match uno munsi mardi 15h okay narungitse sinovugije yarungitse kugira ngo nituzane ingorane ku bantu bumva bamwe merci beaucoup okay now very ngombwa ndagomba ndakwereke because we are here mon fils amen kandi narungitse okay tubireke
ubuntu bugwire okay now yambwiye ko afise match daddy ejo ndafise match izoba izotangura 15 mon fils Victor okay Intsinzi. amen kandi narungitse iyo torinda kuvuga naciye mvuga gute ubuntu bukuvugire ubwo nyene cya ndabona bande bambara izirimo bleu mayo yanditse twebwe t-shirt en bleu kilote en rouge nariko mbona match nariko ngira iki jewe nariko ndabona match ndabasomera nariko mbona match mbona abambara bleu bataka okay batsinde rero merci beaucoup bagiziki yaciye andika ari Wednesday ari kuwa kabiri turatsinze 2-0 okay nandise gute Jesus muri vyose niwe afise vyose amen arasubiriye shalom daddy muransengera ejo samedi nzoja mu matora ajane no kurongora football muri province okay uyireke kugira ngo ndayihojeje nagize tsinda ashavuga amen shalom daddy naraye ntowe comme président de l'association provinciale de football y'intara Kanama merci de la prière kandi uno munsi urafise match tsinda amen shalom daddy twatsinze 3 now we choose we decide bikaze decide they don't have I can show okay video gato ya Trump winning the election becoming the president of America abaye mu president wa America today I saw again nabonye ka Donald Trump winning the election becoming the president of America abaye mu president wa America I'm not a politician sindi mu politician I speak prophecy ndiko mvuga prophecy so that you can know that God knows everything kugira ngo mumenye kwimaniza ivyo Donald Trump will be the 47th president of the United States of America. And so the man who has upended all the rules of politics in America is president. Today gira ko batangaza uwo munsi harigenzo ya gatanu kwezi kw'icumi rimwe ndibuka ni amatora y'abayobozi z'umwe za Amerika yabivuze ngo 15 kwezi kw'icenda bivuze ngo amezi 2 before Trump yaratsinze iyi rero niyo mubonye gendo baze muri eglise navuze 3 years before Trump akigenda gusamba ngabwira this man God told me bariko baribesha long time ago so bisiguri twibandanirize nari mfise akabazo gato gato hinga ntaraheza reka mbanda this phone ndakweretse testimonies aha sishobe kwereka mandi matemoignage abantu kwereka now iyi ni audio tutorinda kumviriza ariko uyu yayivuze ari izina itonge na V ari USA bo bien sûr uravyumva after I bless ndiko ndakubona mbona udugije maboko unezerewe mbona impeta God is preparing a happy marriage for you I have nako nabwira prophecy amen daddy urabona ko yaciye ko yarashimye right afise dora yo gushima now hano rero ariho ikintu iyi ubona iyi ni gipapuro cy'umuntu yafise urubanza muri Amerika arandungikira ambya ko ndamusengera cyane ivugira ndavuga ndatuye ubuntu iyi ni audio yiwe tunda kuyumviriza amasogo na 40 akavuga ngo nasenze nahawe ijambo reka ubuntu mu mukorere ndarengana tugenda mu bindi uyu munsi ndiko ndazani today iyi audio ndayikugururiye umuntu tanzi ambwiye ngo yagiye iyo dossier aho agenda kumujiji bararondera dossier basanga umupolisi ya depoje dossier atakirego uwo bari gufunga baramurekuye just after my word in America audio yinga mushatse ndayiduze now basanze polisi ya depoje igipapuro atashizeko ikirego now nibaza ko yabisiguye nga Shalom daddy waramubwiye ubuntu buri kumwe nawe twatangaye cyane twagumye twibaza twagumye twibaza ko bazomucira urubanza bakamufunga imisi mikeya ngo umupolisi nta birego yatanze ku mujije twumiwe n'ivyo Imana yakoze warakoze dad rumuvugisha ku buzima bwacu l'année passée narigeze kukurungikira amafoto y'umuhungu twabana yaravyimbye kuri poitrine agiye kwa muganga bamutora kansere ya wezophage ndakurungikiye amafoto cyuvuga arakize haheze demwa acaja muri control basanga nta kansere yarafise nta kansere afise plutôt glory to Jesus now uyu tugo turavugana na doctor muri America this my son narababyiye uko have even soldiers in America ndafise abasirikare muri America bankurikirana you know ingorane y'abantu nibamenye ingabire bahawe je rero naratahuye bavuga mana ko yemeye ko abantu badatahura ikintu gito nk'iki warufisiwe mugambi Imana iranyemeza nagomba batari bazi ico nkoresha bakibone kuko nibari kuza iyo bari kumva makuru yawe meza ubu rero bibeshe ku nkuru yawe bitwa ko ari mbi bose baca baza kukuraba it's a time
ngomba nereke isi uwo nahamagaye kandi bariko barabibona. Yes. Akabazo je nayo nagize nuko gusa twari twagiciye ko twari twakirenganye cari kijanye na burya buzi prophet yari yavuze ko atoshobora gukora. Nshaka gutanga akaroro kuri jewe nyene like urabona master of ceremony canke maître de la cérémonie ashobora kuja mu manza zitandukanye. Mbega nawe mu gihe dufate n'umukozi w'Imana canke aremera ijambo ry'Imana nawe aremereye kuja nkuba nk'umu MC mu zindi manza tuvuga ngo zitavuga canke mu bubare ku MCinga canke handi hantu hatandukanye? Ega nanje mukabare ndajayo. Sinavuze ko ntoja mukabare. Yavuze ko atokora bia gusa sinodandaza bwira ngo nibave bagenda bagwa ari je nabahaye. Sino uyo master wa ceremony agiye kuvuga. Peut-être niko kajyo ko kwinjiza izina Yesu ngaho. Yategerezwa kugenda. Yategerezwa kugenda. Ni bitari bike umaze kuvuga navuga ngo umaze kwerekwa ukabivuga and then bikaba. Uyu munsi onavuga ngo ubona mu gihugu abavugishwa bafise ikibanza kingana gute? Nibagerageze ko abantu babona ikibanza bafise, abavugishwa bagerageze kubaka imigenderanire n'Imana, bizorangiza Imana ibemeje abantu. Icambere nico, icakabiri ndavye movement y'ishengero ndongoye, nombre y'abantu baza buri munsi bava ruguru bava mu bihugu bitandukanye, ikibanza ni kinini. Ndavye bikorane nkora, ndavye abantu baza, ikibanza ni kinini. Mbonye ko ndi umuntu umwe nyobora amashengero abiri, nsengesha amasengero abiri buri munsi wa Mungu mu Kinindo no mu Kinama, hose hakuzura abavugisha bari kwararonka ikibanza. Ivyo rero nibisigura kuca wemegwa na bose, kuko na Yesu baramukubisa amabuye, bamukubita amabuye bamwemera, na Yesu baramuhonda guya amabuye. Wadusiguriye ivyabaye, baravuze ngo abambwe barabantu. Wadusiguriye ivyabaye. Mugabo inyuma yaho kandi no kwaga turavuga ati ubu usanzwe ufise igenzo ryangu kwezi kwindwi ni ivyuzuye kubazadura wari utangwa n'ubushimwe n'umwaka weze niho narindi mu kinama ku kibuga. Ivyuzuye award warashimye abarinzi batari bake ku bantu bakoze neza nko Jiri yari ihari, kuko wese ibyo burimo cyane uvuga ati nahaye Jiri ababikurikirana cyane bavuga ngo bahitemo abatsinzi yavyuzuye award. Mugubu uravuze yuko uzoyita ndagahe award. Nimba na video yamaze kuba nimba video yamaze kuba hari abayidushiriyemo nimbi hari, uravuga ati ndagahende award ati na protocol izoba iri nyuma ivuga ati daddy yavuze ndagahende. Prophet aratwenze cyane. It is true, nivyo niko bizogenda cyane. Twahinduye izina y'ivyuzuye. Uretse kituma nezerewe kubona ari abantu bakurikirana ibintu mu bwenge, kuko ikintu nyico kigaragaza yuko uzi gikorwa urimo, kuko ugaragaje biko biravugwa kandi bigezweho. Icyo ni cyambe ndatangaye kubisanga ngaha. Nagaze kuri podium ndavuga mu mwaka uza trophée izokwitwa igikorane cyitwa ivyuzuye, ariko trophée izokwitwa ndagahe nde. Reka ndagasigure rero. Haciye imyaka ibiri, uwa mbere yari Yannick Olta namuhaye iki akamoto, naragahaye rero Yannick Olta bisigura ngo ndi umwe mu barundi bateza imbere abarundi, kuko nahaye moto umuntu. Mu mwaka muri uyu mwaka hari Edeni Bank mwe yarigize kuronka nawe imbere ya hose. Ni ya gatatu abwa mbere hatanguye n'iki utama Edeni Bank. Okay, Edeni Bank ico gihe namuhaye 700,000, ndamuha guitar, ndamuha na trophée. Turi mu nzu yanje ndiko ndamuha amafaranga, avuga ngo kuvaho twagiriye mu matrophée nibo bwa mbere ndosa amafaranga menshi. So nari umubona tanze cash bo aka 700,000 nagahaye Edeni Bank, right? Akamoto nagahaye Yannick Olta. So mu mwaka uyu mwaka wahaye benshi, nahaye benshi, umuririmbyi mwiza wa umugabo cyangwa umusore mu masculine birazwi. Ni Pastor Lopez muri filime Bamimi Mireye akamiliyoni nagahaye rero abo. Kandi wanyuma yarose umuliyoni nataze 1 miliyoni kategori zishika 6 ukozire indwi n'abakinyi b'cinema barimo. N'umupira w'amaguru harabaye na competition Gitega awambera Gitega narabahaye, Bujumbura abambera Bujumbura ndabaha, hama Bujumbura na Gitega barakina, Gitega iratsinda abagitega narabahaye iki cash. Ubu rero muri uyu mwaka izo kwitwa ndagahende. Why? Nabonye influence, hama ibintu vyiza ndabivyazamo umusaruro, ndabivyazamo inyungu. Deja tutorinda kuvuga vyinshi because kuko uzotanga duga nikandaka kweli, kuko besha byavuye ku kaduga ntakiriko no nanje natumye kwaka turabe ngayo. Wow. Alors ndacariko ndavyiga ko kuko nifuza ko notanga boyerekana hariya kuri screen.
kuri screen hari hera zoominga ngaha kugira ngo babone imodoka zoominga ngaha uzuminge neza yamaze kuyitumako ngiye gira zoom Wow. bashaka agenda begereza neza mugabo bayibone Okay, baza ko bakabonye. nibaza ko bakubona ariko kandi kwa nuko tukurikirana murabona nimero kuri screen zanyu 61 20 20 00 murashobora kuduhamagara ariko kandi inimero iri kuri screen zanyu kandi murashobora kutwandikira ubutumwa kuri 6504 imodoka bayibonye. imodoka bayibonye Reka ndakubwira ibizoba. Munsenge kuko ndemera ko abantu bonsengera nanje. Kuko umuntu wese avugana n'Imana yonsenge. Yeah. Ndakeneye aka ikibazo kizoba ndagahende. Hama abajournaliste nibo bazomproposa mode ya competition nibo bazonyishura. Uzogahe uwo bazotora cyane kuri Facebook. Uzogahe uwo bazogira gutya ni mwebwe muzogirira. wico ifisa gusa no gutanga Gutanga cya kabiri Imana iciri inzira ndifuza yuko kiretse abo basanzwe bazwi nogura kandi. Ako ka kabiri nifuza yuko bogira competition bakaririmba bagatsindana uzoba mwiza gatware nivyifuzo ariko akambere ko namaze kuvuga ko gatunganijwe hama ivyuzuye vy'uyu mwaka sinzosubira gutangira trophy kuri stade kuko irampertiri bumwanya wivuga butumwa Yeah. donc uzovuga ubutumwa nsenge abazoba bari abanomine canke bageze muri finale bazoba bari hajya peut-être kuririmba peut-être kindi amace dutegura rero place soit sur Sedini soit anukanaka abantu baze Tugatanga. barabe tugatanga ama sponsor avyinjiremo ubu kugira ngo dutange binini ya 60 20 20 00 niyo niyo muduhamagara kwa kandi kuri 6504 0D 54 niyo nimero twakora kwa rutwa jira atwandikiye ari Kigali mu Rwanda ngo mu Rwanda aho ntuzoshikayo kubera ikintu shikayo merutse yo mu mwaka muri uyu mwaka nari ndiyo nashoye kwigisha ahantu hamwe mu ijoro nubu ariko barategura ko nogenda mu mpera z'uyu mwaka ariko ibikorane bimbanye vyinshi nanje nkunda gukora ibikorane binini tuko turiga ko twoza mu mwakuza ariko kandi ishengero rintumiye cyasimba ndumukozi w'imburakimazi aho Kristo ashaka komba ndaja gukora ya mukurindira ko twandikira rende 7 naduhamagara ndabona batari kwa ni kubutumwa mugabo twaganiye ku bitari bike navuga ngo kuva utanguye cyane ibikorwa byo gukorera Imana challenge ngino bugwanye navyo ibijanye no kuvugishwa twumvise batari ku bantu badukurikiranye nibaza ko mwabitahuye cyane ushishikariza gute abakristo kwitunganiza imigambi yabo kuko sinzi kuri mubemera bavuga ko umukene ntazoja mu ijuru oya suko umukene atazoja mu ijuru ariko ni terme besha kunda gukoresha ngaho je namvuga gusa ko abakene babicara kubikiriza by'abatunzi mu ijuru ivyo navyo bisaba ko ndabizanira verset biblique umutunzi abwira Abraham tuma Lazaro ibaze kuba ari umutunzi ari mu muriro kubera ko yabonye umukene mu ijuru ibaza ko ari we yotuma kubera atatumye Abraham umutunzi mu muriro baracagaye umukene mu gikiriza ca Abraham ndagasubiremo Abraham yarafise umukene mu gikiriza yitwa Lazaro umukene Lazaro umutunzi ariko arasha arabwira Lazaro atabwira Abraham ni yanavuganye na Lazaro kuko yagabangana cyo tumanisha abantu gutera imbere ndiko ndavuga Bible ego arabwira Abraham bwira Lazaro kubera kutabwira Lazaro avuganye nande na Abraham ari yewe mu muriro ngo tuma Lazaro agenda avuga kubera katabwiye Abraham ugenda yarungitse nde tuma Lazaro iyo ndiko ndavuga ico suko ngomba ko umukene atokubaho ariko ubukene si plaque kugira ngo niyindure ariko kene ni decision urashobora gufata decision ukatangura gukora uhereye uhera kugira ngo ugera ushe ariko nyene ushishikariza gute uhereye ngo kubayoboke bishengero ryawe ndetse no kubandi gukora mu bikorwa ngo kugira biteze imbere inaye zirorosha umuprotokole wanje baramuzi arari mirengarenga namubwiye my son kunkurikira no gukorera ubuntu ni vyiza ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umukene nta jambo hama Imana yaraturungitse kuvuga ijambo dukenye ninda zotwumviriza hama birivuga ngo umukene na nyina aramwanka none ninda zodukunda dukenye reka tuyarondere genda uhere kuco ushoboye ari kumuha umutahe ariko nikosa guha umutahe umuntu utaramwigisha guhera guharura bike bike uyu nyene ufashe umuntu ukamuha miliyoni 100 atigeza jera 1 million wahomvye utaratangura ndamubwira genda uhere kwirengarenga yatangiye kuri mirengarenga uyu munsi ari mirengarenga Kibenga ari mirengarenga kumuzinda ari mirengarenga ruguru ndamurungitse nko mu programme aho nagomba kuza kajayo nka ruguru bugenda narariyo yambwiye ngo daddy navuyeyo mbajije yuko noronka ahantu nori mirengarenga ariko aratunga so kuri jewe business sugwera ku mamiliyari naco ko kirica abantu abantu bakeneye bose bahere aho venerageze
Imana iragaheza kigwayo mishikanye ariko si wo yahereye tuvuga abatunzi bahari Yeah. abantu bakeneye bose gutangurana isoko nk'umutunzi Siyoni bakeneye bose gutangurana Zion Beach ibihera hiyo bahere hasi ubutunzi ni buhera aho uzogera ubutunzi buhera aho uri kuratangurira kandi iyo tuvuga umutunzi iyo tuvuze umugwiza tunga ituvuze ufite amafaranga menshi tuvuze umuntu itunga giwe azi kurigwiza nimba ufise ibihumbi 10 iryo niryo tunga ryawe gucika umugwiza tunga no kwigukuna ibyo bihumbi 10 byo gwira alors ndashishikarira ishengero gukora mu mwaka uza uzokwita umwaka wo gukora business nababwiye ko umukristo atazokora ka business sinzo mutahura nababwiye mureke kurondera ibanza muri ville urafite ibanza kuri stati zawe shira ko bagushorera yes harureka duhamagara kuri WhatsApp mwawe inimero ko duhamagara ko ni iriya 60202000 no witwa yanditse ngo Shalom mbona ariko na profile y'umwigeme mugabo nimero guhamagara ko ni iriya ariko arwanditse ubutumwa yanditse ati BTN Richard ndi Bukavu mundamukirize pasteur ansengere mvuka igitega andose nimero yiwe nibaza ko ogera ahantu washobora kwandika niba ari Facebook niba ari Instagram ku buryo washobora gutanga no ngo washobora kubandikira allo nari bisakabazo oya gato yimanze yishure kuyo aheza gigwe ndamusengeye Imana imworohereze cye nibuka Bukavu naragiye yonsanga umuntu akora swat n'umama yakora muri komiseri ndibaza araza ansangaho nakoze igikorane one prayer amusengeye sengesho rimwe amateka arahinduka yaraje gushima Imana ngaha azani na madame igitenge cyiza so nawe ndamusengeye Imana imugirire neza amateka yo ahinduke profita gusengera bari Bukavu bose Imana ibarinde Imana ibazigame ibiye byose mocamo reka Yesu yitwe inkomezi z'abamusenga amen yego prophet wari kuravuga ico gushishikariza abanyeshengero gukora kugira ngo nabo bishikane ku ntumbero kanaka mu gutera imbere ariko akabazo mfise naka amashengero amwe muri no misi uraza gusanga ugiye kuraba kuri créer de programme yabo ugasanga kuva kuwa mbere gushika ku munsi w'Imana hama hari ibikorwa bitunganije ku masengero mbega bijya byo we ubivuga kwiki gutyo ugasanga muri iyo misi indwi dufise itanu harimo umunyeshengero uza gusanga yategerezwa kuba preza mu rusengero mbega uwo nawe araza gukora ibikorwa byo kwiteza imbere gute nagomba nishure musanse zibiri sinoshigikira abantu babuza abantu kuja gukora ariko kandi si ishengero ryo mubuza gukora kuko ni gitanda kibuza benshi gukora ni naho ingorane zibereye abantu bagabanye kujya umugwiza tunga ajya mu masaha menshi abatandatu ariko ugomba gutera imbere cyane ajya mu masaha 4 tugifisa abantu baruhuka batakoze tutafise ingorane twigisha abantu kureka kuruhuka batakoze tugifisa abantu bahabwa akajyo na leta ko kuruhuka demwa bakaca bagenda kuryama hako bagenda kuruhukana inyungu bakiriye kugira ngo batanguze umugambi nibagaruka ku kazi bagire suse zibiri zinjiza turacafise ingorane tugifise abantu batarota strategies za business turacafise ingorane tugiye ku mashengero rero sinoshigikira umuntu atwara abantu gusenga kuwa mbere mu gitondo kugeza ku mugoroba ariko nimba basenga ku mugoroba amasaha 2 barahiriwe bisigura ngo no wiri wakora yagiye gushimira Imana ico nakibazo meze nk'uri ngaho nyene turabona amashengero atari make arashishikariza abantu inyigisho nyinshi zabo zirafatiye cyane gutanga kuko muri iyo biriyo ngo gutanga bizanisha kuruta guhabwa barabigisha cyane gutanga kurusha kwikorera imigambi yabo ivyo bintu wowe bivuga kwiki igihe nagiye mwaro gukora igikorane hakizwa abantu 2004 usubiye kurungika abantu gukora igikorane mwaro banse kutwakira ngo nakoze igikorane kinini nibagira gusaba amashikano mu camake nta kibi gihari cyo gutanga ariko sivyo umuntu akwiye gushira ku mutima ico nico navuga ariko vy'ukuri ngenda umutanzi ngenda umutanzi birazwi impfuvyi zigenda kwishure nariye naguriye amakaye abana barenga 190 gihungwe ndihira minervare abanyeshuri barenga 10 batatu bahejeje university nibivugwa nasohoye mu bitaro abantu barenga batatu video zirahari mu bishaze nzo zirungika sinda nazitanga bavuye mu bitaro narisha ama miliyoni gutanga n'umugisha twigisha abantu ivyo dukora akandi kantu nosa no mwenye dusomera yes hari umuntu yanditse ubutumwa yanditse ngo bonjour hamandashima cyane Imana kubw'umuvugishwa yaduhaye kuva ndamumenye prophet of Jesus Joshua abantu bahamagara kuri no inimero yo guhamagara ko ni 61 20 twamaze no kurangiza songo ubutumwa bwa turangiza iganiro yes yavuze ngo Imana yaduhaye umugisha abatamuzi nabo bamuvuga nabi nayo twe twamumenye hari ico yaduterereyemo ndashaka nsengere maze ndashaka nsengere maze nta munsi n'umwe aransengera simbona umugisha Imana ibandanye mukoresha kubwa Barundi n'u Burundi ndetse n'amahanga yose ni Regis allo
Halo? Oui, ndabumva ninde tuyaga? Halo? Yes, twibutsa bariko baradukurikirana ko iyo uhamagaye wegera inyuma ya televiziyo ukavuga maze nturindire ko ivyo uri kuravuga biza kumvikana kuri televiziyo maze bice bigenda neza. Uwo Regisi yavuze ngo umusengere ariko kandi ngo nta munsi n'umwe uramusengera maze ntabone igitangaza. Imana igirire neza Regis, Imana imucira inzira yagutse, Imana imuha ivyiza. Amen. Dusengera Burundi, dusengera abarundi, dusengera amahanga kandi bose bagomba umugisha. Reka tugushimire ko tutavye muri main switch umwanya sana wamaze kurangira nirigira kabereho kandi twifuza ko muzobandanya kandi mugaruka hano muri main switch kuko ni byinshi duswitchinga cyane mu vyumviro by'abantu urafite akajambo nkagasunika go sinivyo kurangiza kubera ko turacabandanya. Ico numva novuga kuri uyu munsi nagomba nibutsa abantu ko Imana ipima abantu ku munzani. Imana ipima abantu ku munzani bagishire ku mutima. Nico gituma umugabo yitwa Belshaza urutoke gwanditse ngo mene tekelu farisin, imisi yaharuwe wapimwe basanze nta birufise, Imana iragushize hasi. Umurivyi amenye ko Imana ipima ko afise ibiro by'abaririmbyi. Umukobwa amenye ko ariko araba mu busambanyi, Imana yamupimye yasanze nakiri umukobwa yabaye umugore. Umusore turapimwa mu isi imwemo. Bibiri kivuga ngo kubera ubwibone bwari muri Nebukadineza, Imana yamurugise gusangira n'ibikoko. Imana yaramupimye isanga akwiye gusangira n'ibikoko. Ijambo numva kwigisha abantu kuri uyu mwanya ni isuzume. Imiyaga je mura nayo n'imiyaga ipima ko magaze, kuko imiyaga ije izana dute muri profesi iba yiteze ko kwa Mungu naza gusubira kuvugishwa. Subiye kuvugishwa na apimwe ndakwiye hama undi nawe yapimwe n'uwizera suwizera. Abantu babimenye nimba tumaze kumenya iyo code yuko umuntu apimwa tuzokwiyubara, tuzogerageza gukora ibintu dutuma tukwiza ibiro. Imana ntikorana n'umuntu bitaruzura. No mu gusohora Kanani Imana yavuze ngo sinabasohora gihuti huti narindira ibibi vyabo vyuzure. So niko bimeze misi imwe. Rero jewe nka prophet ndazi ko ari gihe mpimwa nk'umugabo, ari gihe mpimwa ko ndumugabo bushitse, ari gihe mpimwa ko ndumuvugishwa bushitse, ari gihe mpimwa ko ndumurongoza bushitse. Iyo ndiko ndahura n'intama sindazigiye kuko ninazigiye sinsubira kwitwa umwungere cyane nitwa umuyangayanga. So abantu barapimwa rero. Rich ndagushimira. Reka nanje ndagushimire mugenzanje Silva, reka nshimire prophet yashoboye kwitaba ubutumire bw'uno munsi, nshimire n'abashoboye kudukurikirana haba kuri Canal Plus chaîne ya 663 ndetse na Star Times chaîne y'ijana na 10. Reka tubahe gahunda ku munsi w'ejo.